turashimiye Imana cyane ko dushitse muri ibi bihe by'iyi Noel y'iki gihe. Namye numva abantu benshi bariko baridoga ku radio, bamwe bavuga ko inzara iri mu kubica, abandi bavuga ko hari bitagenda, ariko ivyo bizokwamaho kugeza Yesu agarutse. Umwana w'umuntu ntazokwigera kwiza. Ariko reka twebwe abakristo, haba inzara, haba uburumbuke mu gihugu, haba iki, porogaramu y'Imana izogwa mu gende uko nyene, nta kizoyibuza. Tuzobandanya uko nyene. Rumva Pawulo aravuga ngo n'urupfu ntirubuza porogaramu y'Imana. Rero tureke kwiganyira, ariko ngira ngo ababivuga ntawe uri muri uru rusengero. Nabitegereje nsanga mwese murayagayaga. Abaririmbyi namwe sinzi iyo mwakuye umugisha, mwese mwambaye impuzu nshasha. Imana nishimwe. Ni ukuvuga rero abo babivuga ntibaraha, bari hirya, barakaja baraba hirya, natwe tugende turahezagiwe. Hanyuma rero reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo. Ku munsi mukuru naho wumva hari ubukene, mwateguye iminsi mikuru sindabatevya, n'amajambo abiri gusa twamaze gukora twebwe twabatirije. Ubu nta kigoye, n'amajambo abiri muce mwitahira mu munsi mukuru. Matayo 1:21 havuga ngo azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe iki. Kuri 2:3 ngo raba inkumi zotwara inda, ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita nde? Risobanurwa ngo iki? Imana iri kumwe natwe. Dusome Ibyakozwe n'Intumwa 4. Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 4, turasoma umurongo umwe gusa wa 12. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye kugira gute? Gukirizwamwo. Nagomba kuri iyi Noel tuvugane Yesu umukiza. Umukiza yaje gukiza abantu. Yesaya mu gice ca 14 niho havuga iri jambo rivuga ngo inkumi zotwara inda, ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Immanuel. Risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ariko nagomba mvuge gatoyi mu gitabo cyo Kuvayo mu gice ca 19 no mu gice ca 20 hari vyabaye ngaha. Imana yari yatumye Mose gukura abantu mu gihugu ca Egiputa, bari mu rugendo rwo mu bugaragwa, bakagenda babona ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye bikorwa, bakavuga bati kweri turafise Imana. Ariko uwundi munsi baramubarira ati ariko rero tugira tugusaba ijambo, none iyo Mana yamiturongora tutayibona, turagomba kubona Imana. Kandi bari basavye neza, genda utuvugire ku Mana ngo abantu bawe baragomba kukubona. Urumva ryari ijambo ryiza, caragenda ku Mana arabarira Imana ati abantu bawe bagomba kukubona. Imana iravyemera, irabarira Mose ngo genda ubabarire biyeze uyu munsi nejo, ku munsi ugira gatatu nzomanuka tubonane ko babigomba. Hanyuma rero haraho umuntu turi hariya kubatiza,
umuntu umwe muri bajye bariko barakora babatiza yavuze ngo ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana rya mpwemu yera. Duca dutuma umuntu tugenda umubarire avuge mu izina rya data wa twese. Izina rya se ni se, ariko Imana ni data wa twese. Urumva rero aragomba rero kumanuka kubonana n'abantu biwe. Imana rero hari aho uyisenga wibaza ko ari so canke so wanyu. Oya, Imana ni Imana yera yisakaye igitinyiro n'icubahiro kiruta bari mw'isi bose, bari munsi y'umusozi. Ariko Imana yari yabariye Mose ati naho bagomba kumbona ubashingira karimbi ntarengwa bagira aho baguma. Abantu baguma biteguye kuraba ko Imana iza. Hariho abubahwa benshi bo munsi y'izuba batwara isi, mbere ashobora naho mwogomba mukamufatira ibihano bo mw'isi bose avuga toya ndabandanya. Muravyumva muri iyi minsi abo barakomeye yemwe kuvyaho umuntu ageze amaso. Nebukadineza ariko aragenda agazagaza Ishushani avuga ngo hera aba Babiloni aho nubakishije inkomezi zanje. Imana ivuze ati mwishamba kurisha, acarangurura mwishamba. Imana ni nyakubahwa. Hanyuma rero baza bumva ibitandara biriko birasadagurika vy'amabuye, baza babona umusozi uriko urahinda agashitsi, baza babona imiravyo, bumva inkuba ziriko zirasana, batangura kwigiza inyuma. None sibo bari basavye bagira ngo Imana iza yambaye amapantaro nk'abantu. Icubahiro c'Imana cari kiyitangiye imbere, bariko barabona ibikorwa vy'Imana gusa. Hari ibintu maze kubona munsi y'izuba bikomeye. Igiti naho kiba kinini gute umuyaga uragishobora, ariko ibuye naho ryoba ritoya ntiriguruka riratembaga. Mugabo ngomba nkubarira ikindi gishobora ibuye naho ryoba rinini, amazi. Urumva Imana yarakoze ibintu udashira mu biharuro vyawe ngo bikwigweyo. Amazi naho ryoba ibuye ringana n'iru rusengero agenda buhoro buhoro akarisunika akaritwara. Igiti naho coba kinini gute kiri ku kiyaga Tanganyika kirareremba. Ivyo vyose vyerekana ububasha n'icubahiro c'Imana. Umuntu iyo umuyaga uvuze ubaye mwinshi agwa hasi agatembagara, ni gake baguruka kireka ukorose mu ndege, kuko umuntu harimwo ubugingo. No kuvuga rero ngaha niki imiravyo, imituragaro, nyamugigima, abantu bati eka twavuze ko Imana iza ariko si ivyo twagomba. None bagomba kwiza gute? Murabona umukuru atwara igihugu atanguye kugenda, ubona ibimenyetso, ubona ingabo, ubona abantu bavuga ngo va mwibarabara ngaho, abantu ibarabara bakariheba rikagumuko, ukazubona baciyeho ibintu vya ewe abagira ikibazo n'abari munsi yiwe barya bamugendanira sibo babona ararenganya iryo barabara amahoro ngo ashike yaje, baba bapanise cyane. None nimba umuntu bamugirira uko, Imana yisidukiye ikaza. Inyuma y'iyo miravyo n'iyo mituragaro baza bumvira avuze nduhoraho Imana. Tangira kuvuga ntibagire ivyo bavuga kuvyo ubusabusa, ntibasenge ibigirwamana, ntibagire gute. Hanyuma rero abantu uwufise ibigirwamana, uwufise ivyo asenga, urumva ntiyarakiyubahuka, baca bagenda basubira inyuma bati Mose we wamenyeye ayo majwi, uragenda muvugana uzotubarira kandi ubu tuzokumvira. Bwa bundi iyo uhora uja bimeze uko, uragenda muvugane wewe, bahagarara kure barasuha. Mose yegera abantu arababarira, tumva Imana ntigomba kubica,
oya igomba ku gitinyiro cayo cama imbere yanyu na ntaryo mukamenya ububasha n'icubahiro n'ububasha bwayo ifise. Imana mwizeye iyo ariyo ibarongora. Hanyuma rero Imana mu nama yayo mu butatu bwayo irondera inzira yo gukiza abantu ibegereye, kuko mwaririmbye ngo Emmanuel, Imana mu bantu, Imana iri kumwe n'abantu bayo. Abahanuzi rero batangura kujako, uhereye kuri Mose barajako baravuga bati Imana igiye kubahagurukiriza uvugishwa nanje mu biwanyu, kandi Imana izoshira amajambo yayo muri we, kandi utazomwumvira nzobimuhora. Waragenda. Hanyuma umuntu yitwa Baraki, umwami wa hariya mu gihugu c'Imowabu, atuma ku muhanuzi Baramu ati nguvuma aba bantu. Uwo muhanuzi ngo avuga ngo ni kuhumirije avuga. Umuntu atazi ibintu byinshi yazimiriye mu bintu akabizimiriramwo ahanura, tariko ngoba ndababarira ico mbonye, ndabonye uzoza kubatabara ameze nk'inyenyeri hariya. Ati kandi rero hazozira, azoba akomeye. Yesaya aravuga ati uko jewe ndamubonye akomeye, ndamubonye ari umwami, kandi afise ubutware ku bitugu vyiwe, kandi n'umujanama, n'umwami w'amahoro, n'umukama w'amahoro. Niko ndamubonye uwo muntu ameze. Kandi Yesaya aravuga ngo hari ikindi kintu mbonye. Mu gice ca 9 hajya uhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, n'ahantu havuga ngo igihe yaseruka hariho abantu bo mu gice c'i Galilaya hafi ya Yorodani, bavuga ngo i Galilaya h'abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwijima no mu gitutu c'urupfu, babona umuco urarashe. Aho hantu bivuga iki ngaha? Harabaye indwano zikomeye z'abami, abami bakomeye bo muri Ashuri. Hariho umwami akomeye yitwa Tigrate Pileser. Uwo mwami yaragiye hariya aragwana, arakora ibi, ariko uwitwa Salumanazari nawe akora ibikomeye, we aranyaga n'abantu abatwari Ashuri, maze acafata abantu b'i Babuloni aza kubatera muri ico gice c'ayo matribi abiri bari barahaye. Urazi ko bari barabagaburiye itongo hariya. Abo bantu barahumana. Abo bantu mbere no mu gihe Yesu yaza yaranenana n'abantu bari muri ivyo bice vya Samariya hariya hafi ya Yorodani, ariko muri ico gihe umuco babona urarabije, baca baravuga bati umuco uraje. Ngira ngo abarundi ba kera twese ndabona ari generation nshasha. Umurundi wubu ubonye ngira n'amagorwa twaciyemwo, ubonye afise imvi ukabona afise ubuhanza, ntuvuge ngo n'ubusaza. Ngira n'amagorwa abarundi baciyemwo, kuko abakera twandurukako yashobora kumara imyaka 80 ataramera imvi. Mugabo ubu n'abana b'imyaka 25 30 barafise imvi. Nibihe nagomba mvuge natwebwe abarundi tureke kuvuga tuti i Galilaya h'abanyamahanga babonye umuco, tuvuge tuti n'abarundi nabo bari bicaye mu mwijima ukomeye, basenga amabuye, basenga intama, basenga ibiti n'amabuye, bagenda basuka ibinyobwa byabo hasi, bahamagara imizimu, umuco ucurarashwa. Umuco wararasi y'abarundi, wewe ntiwobimenya. Twaraganiye n'umuntu umwe ari umukozi w'Imana, yari afise ikibazo mu muryango wabo. N'umuryango igihe abami mu gihe c'umuganuro bajanye nka ku rugomero, muri uwo muryango babaryamika hasi, inka z'umwami zikabacako zigiye ku rugomero mu gihe c'umuganuro. None nk'uwo Yesu yamusanze hehe?
none nk'abahora barara hariya ku gasumo ka Mwaro yabasanzeho mubona yabasanze he? Ndashima Yesu yaduhaye. Umva igitangaza cahanuwe na Yesaya yuko kizoza carashitse ni Yesu mwami Imana ishimwe haleluya. Yavukiye hariya biravugwa bishikana, ariko abanyabyaha b'abarundi baracariho. Nitwovuga abanyabyaha bo muri Isirayeli, abo bobo niyo umukiza yavukiye bariko n'amasezerano. Emwe banyabyaha b'abarundi ndabafitiye iganuke, ikimaze caratanzwe natwe turimwo, turi mu bazoraga ubugingo budashira. Umviriza rero ico nagomba kuvuga ni iki. Mu gice ca mbere ca Yohana haranditswe mw'amajambo ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Yaje mu biwe, abiwe ntibamwakira, ariko abamwakiriye bahawe ububasha bwo gucika baki abana b'Imana. Urimwo amajwi makeyi muri iri sinzi ry'abantu. Abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Yaje ari umuco w'abantu, ariko abantu bakunda umwijima. Umva, reka dusubire hariya muri Isirayeli. Yesaya yarahanuye, Mika yarahanuye, abantu benshi barahanuye, Mose yaravuze, ariko abisirayeli benshi kugeza n'irizuba bamwe ntibaremera ko Yesu ari we yari yarasezeranye. Ngo muri iki gihe umuco uri kurajayo muri ariya mashengero ari hariya muri Israel bita amashengero ya Mesiya. Ariko kare barabaza bati, uwo none numwe Mose yavuga? Atego atoya sivyo, kuko iyo yatumbereye siho yavukiye i Betelehemu. Uwo ni we? Atego oya, n'uwi Galilaya, nta ciza cova i Galilaya. Yesaya arongera akavuga ngo yakuriye imbere yabo nk'ikironge c'akabuto kameze mw'ivu rigadutse, ngo aho bamubona ariko arakura ntiyari uwo kwifuzwa, ntiyari uwo kuvuga ko yobaye umukiza w'abantu. Baramutitura, muraza abaherezi bariko baramubaza ngo tubarire, ariko wewe uri umwana w'Imana. Ati nimwe muvyivugiye, ngo ararogose bagaca bakubita. None wowe uri Mesiya yari yaravuzwe n'abahanuzi? Tumviriza, nimba mutizera basi murabe ibikorwa nkora, mubishire mu gaciro, murabe uwo ndiwe. Toya wewe ja hariya uri umwana w'umubaji. Ariko ijambo ry'Imana ngaha twavuze ngaha mu vyakozwe n'intumwa, bavyanka bavyemera musi y'izuba, nta rindi zina abantu bahawe bakwiye gukirizwamwo atari izina rya Yesu Kristo. Nta wundi munyedini naho yoba ganza idini ku isi yose, oya naho yoba rinde, nta rindi zina abantu bahawe munsi y'ijuru bakwiye gukirizwamwo atari izina rya Yesu. Mu mahanga yose Yesu n'umwami. Umva, mu mahanga yose Yesu arakiza. Yesu arakiza indwara, Yesu arakiza ibyaha, Yesu arahindura ibihe, Yesu n'umwami w'abami. Kandi amaze gukora ivyo vyose, ubico dukora kininiya tumwiteze ko yaraduze.
kandi azogumayo. Azogira gute? Uriteze ko azogaruka none? Agasanga witeze ko agaruka, duhereza ahantu hamwe ndakubarira ibiriho. Tubanze dusome abikorosayi. Aha dutera duheza kuko tugomba tuje mu munsi mukuru ahiwanyu. Ntunihe ntituza utadutumiye. Aha ni mu kizungu umuntu agenda aho bamutumiye. Abikorosayi igice ca mbere umurongo wa 15. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu vyaremwe byose, kuko muri we ariho byose vyaremewe, ivyo mwijuru n'ivyo mwisi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose vyaremwe nawe, biremegwa kuba ivyiwe. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abagaheta mu bintu bingahe? Byose. Yesu nagaheta mu gutanga ubugingo bwiwe. Yesu nagaheta mu kuducungura. Yesu nagaheta mu kubohora ababoshwe. Reka turangirize mu gitabo mucete Paulo yandikiye ishengero ryo muri Efeso. Igice ca kabiri. Tubanze turabe kera uko twari, hanyuma ucuraba ko wabivuyemwo. Ni waba utarabivamwo turaza kuguha umwanya ucuza. Icete Paulo yandikiye abanyefeso. Tubanze dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri, duce tugenda kuri 11. Havuga ngo, namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu, ivyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kuri 11, nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa batakebwe nabo bitwa bakebwe n'intoke ku mibiri, kuko ico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri njabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye kubizoba, mwari mw'isi mutagira Imana rurema. Umva, iyo umuntu atarakizwa uko aba ameze. 13. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, aho mvuye ca gisika cari hagati cadutandukanya. Ubwansi amaze kubihinduza ubusa umubiri wiwe, nivyo vyagezwe birimwe amabwirizwa ava mu vyashinzwe, kugira ngo muri we ya macakubiri ayareme mu muntu umwe musha, ngo azane amahoro atyo. Kandi ngo ayo macakubiri amaze kuyagira umwe, ayuzurisha Imana umusaraba, awicishije bwa bwansi. Umviriza rero kuri 17. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure kandi abari hafi n'abababwira amahoro, kuko uko turi amacakubiri ari wadushikiriza Data wa twese, turi muri mpwemu umwe. Nuko nimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu niwe buye rigumye imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura, ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa, kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro y'Imana ibamwo. Amina. Hano hariho imigwi ibiri, imigwi y'abantu bafise amasezerano, ubwoko bwa Isirayeli.
hariho n'abanyabyaha abanyamahanga batagira Imana rurema. Ngira ndakubarire na Yesu ku mubiri yari umurundi, yari umuki, yari umwisirayeli nawe. Hanyuma rero ngoma ngubarire amagorwa y'abanyamahanga igihe Yesu yatangura kuvuga ubutumwa, agenda ku rugendo akokoye kuvuga ubutumwa kuko yari yambaye umubiri w'abanyasirayeli, niho yerekaniwe. Aragenda ahura n'umugore w'umunyabyaha avuga ati nkorera igitangaza unkirize. Umwana atoya, erega simwe natumweko, ega byagiye guhinduka mu nyuma kubw'ubuntu bw'Imana. Natumwe ku ntama za Isirayeli zagize gute? Zazimiye. Yesu wenyine arabivuga ngo no gutuma abigishwa babarire ati mugende murondera intama za Isirayeli zazimiye, nta handi nabatuma. Ngaho no kuvuga twariho tutagira Imana rurema, twariho tutagira ibyizigiro ku masezerano y'Imana. Ariko nagomba kukubarira Imana ni nziza. Amen. Naho wirabura nkanje Imana iragukunda, naho uri kimuga Imana iragukunda. Petero akagenda akabarira abantu ubutumwa bwiza, nawe nyene akagenda ahengamiye ku bayuda biwabo. Mugabo umunsi umwe Imana irakora igitangaza. Umunyamahanga yitwa Korneliyo ariko arasenga Imana, kandi yari umusirikare mukuru, ariko arasenga biraduga bishikira Imana. Haleluya. Ndakunda Imana ntirenganya. Umuntu wese yuguruye umutima akayishikanira iramwemera. Abona umuntu ahagaze ati Korneliyo, ugusaba kwawe, ugusenga kwawe n'ivyo ugirira abantu, ubuntu ugira byaraduze bishika imbere y'Imana. Tuma kwa Simone asembereye ahantu, umubarire umutume kwaze. Wa wundi nyene atembera kuvugana n'abapagani, Imana ibani wimutumako, genda umuzane aze. Hanyuma rero acara aryama ngo bariko bararondera ivyo bamutegurira arya. Hanyuma rero araryama ngo acabona igihuzu kivuye mw'ijuru, ngo kirimwe ivyikwega, kirimwe ibinyogomba, kirimwe ibihumanye, biriko biramanuka bivuye mw'ijuru bishika imbere ya Petero. Tewe Petero bagurye. Petero toya, naho nigeze ry'ibihumanye. Imana iramubarira ati reka kuvuga ivy'Imana ihumanuye ngusubire kuvyita ibihumanye. Namye nibaza kuri iri jambo, muri ivyo binyogomba bihumanye narimwo, nawe warimwo, kuko wari utagira Imana rurema. Hallelujah. Umva azabona abantu baradodoye ati Korneliyo adutumye ngo witabe, bimeze uku nuku. Aragenda arashikayo aravuga ubutumwa. Ndakunda Imana mw'abantu mubatijwe uyu munsi, umva ndabafitiye iganuke. Petero ashitse kwa Korneliyo ariko aravuga ubutumwa, mpemu yaracamanuka. Abajanye na Petero baratangara, babonye n'abanyamahanga bavugishwa na mpemu yera. Haleluya. Tuzovugishwa n'Imana nimba twihanye neza. Umva aha hantu ni heza. Umviriza rero, Yesu igikorwa yakoze igorogota, yasenyuye ico gihome cadutandukanye. Nta muyuda nta munyamahanga. Bibiliya ivuga ngo nta muyuda nta mugiriki. Umugiriki araserukira abanyamahanga, nta muyuda nta mugiriki. Iyo abantu bari muri Kristo Yesu baba ari ivyaremwe bisha, kandi nta rubanza ruzobatsinda imbere y'Imana. Umva ivyo nagomba mvuge, si ivyo vy'abanyamahanga,
n'abayahudi gusa. Reka tuvuge n'iby'iwacu ko twakijijwe. Na bimwe byari hagati yanje nawe Yesu yarabisenyuye igorogota. Hariho abahungu bava iwacu bakijijwe, kera ntibasangira n'abantu, babashira hariya kure. Nama ndabacokoza ati iyo turiko turasangira ku ruhimbi rw'umwamisha, wumva gute muri iyi minsi, wumva gute? Ati ndanezerwa. Hari abantu bagifise utubibe. Uzogoma muri ako kazitiro inzambire ndivuguka icyarimwo. Ndagufite ihiganuke kuri iyi Noweli hindura. Ntiwinjire mu mwaka mushasha ugisuko. Nari Gitega sinamenye ivyo ari ivyo, haraho iri kurasiguro heza gigwa. Hanyuma rero twasomye ririya jambo ngo mbona mwijuru abantu bo mu boko yose n'indimi zose. Abantu rero ndahamagara abantu ntabazi ati wewe ngo nawewe ngo tuhagarara hari imbere teheraba mwijuru tuzoba tumeze gutya. Nkabonamwe umugabano gukuboko, nkabonamwe umugabano gukuboko, nkabonamwe umugabano gukuboko. Hanyuma barambariye ubu ntibikira amahishwa. Tujya mugabo ya nugukuboko n'umutwa. Ati kuko kera bavuga ko batwari bo bagowe ariko yarabinezererewe. Tuzobana mwijuru. Nta juru ry'abahutu n'ijyabatwa n'ijyabatutsi n'ijyabanyekongo n'ijyabazungu ririho. Ijuru n'amajuru angahe? Warazimiye, vayo uhinduke tuje mwijuru. Bantu b'abakristo mwuzuye mu rwanko, mwarabatijwe mu mazi menshi, ndabafite igiganuke hindura kugira tujabuke. Yesu yaravutse kera, yarakuze, yaraducunguye, byaraheze, hasigaye kwagaruka. Hindura reka kundabe raba hasi ugomba undabe nintahindura ijuru sinzorigeramwo. Reka nivuge jewe ndi umunyabyaha kurusha mwebwe, nawe nutahindura ntuzorigeramo mu izina rya Yesu. Nitwoza turabarira abantu tubasiga amavuta gusa, igihe cyo gusiga amavuta caraheze, hasigaye igihe cyo kwitegura tukaja iwacu. Harageze ko tuji iwacu. Uvuga ubutumwa avuge ntuvugishwe n'Imana, uririmbe ntuvugishwa n'Imana, ugira ubuntu abugira atakinubwe, ugomba mpemu yera muhabwe, ingabire z'Imana zongere zikore, abantu basubiremwo ubugingo, twimuke tuji iwacu. Numubabaro kubona abantu bicaranye ngaha badacana uwaka kandi bagasangira ku ruhimbi rw'Imana. Uriko uraja he? Basi ninasikia ushwa ni kusema ni filimbi ya kusimamisha. Umva, guma muri ako kayaganye ucuhora wibaze. Umva hari bitagenda neza, ngwino kwa Yesu. Umwami yongera avuke mu bugingo bwawe. Naho muri hafi hari hanze nyumva iminsi yo kugira iminsi mikuru irasanzwe, ariko umunsi mukuru wo mu mutima n'agaheta, kuko ari uzotwimura ukatujana iwacu. Haleluya, 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 haleluya. Retamarashako, haleluya, haleluya. Nawe uri hanze ndabona uri kurahaguruka, ngwino upfumuza kupfukama mu rusengero ariko ntupfukame hanze. Iminsi mikuru izo havigira iherezo, ariko hari umunsi mukuru w'agaheta tuzogira turi imbere y'Imana. Uwo ni wo turorereye, ntitwokureka ngo utahe umeze uko. Oya, ngwino. Haleluya, 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 haleluya. Ngwino kwa Yesu.
naho ata muntu yogushikira ariko wumve mu mutima ko usinzwe uze ufukame mu ngoro y'Imana ufukame ngaha mu ngoro y'Imana kabisa ntihagire ufukama hanze aha Dawidi aravuga ngo naranezerewe aho bambarira ngo tuje ku ngoro y'Imana ahandi aravuga ngo kuba no ku gisafu c'ingoro y'Imana biruta kumara imyaka myinshi umuntu hari hariya kure tugira dusenga Imana nsabe hano mwene data Pasteur Zakayo mushikino bubanze musengera aba bantu bihanye basengera Imana haleluya 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 Mana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe rihabwa icubahiro mu ijuru icubahiro k'ibicyawe mu isi amahoro kuba kunezererwa Mana iyo n'ururirimbo rwaririmbwe abamarayika bararirimba baravuga batabo mu isi baronsa agakiza none niba amahoro none bose nibanezerwe kuko babonye agakiza turagushimiye kuko uri umukiza wacu turagushimiye kuko waduhaye agakiza turagushimiye kuko witanze ku musaraba ku bwacu none abantu bawe baraje mwami baragupfukamiye imbere yawe twariho tutagira Imana rurema twari mu mwijima twari hirya y'amasezerano ariko watwigije hafi kubw'agakiza kawe warabikunze Mana haleluya turagushimiye abantu bawe bamaze kwakira ijambo ryawe barahindukiye baraje mwami baragupfukamiye bagirira imbabazi baharire bahindukire bakubone bakumenye bimenyekane ko ari wewe Mana uyu munsi wa none buzuriza amasezerano bakizwe bave mu maharakubiri babumwe bose bakumenye inzira y'ijuru bayimenye amasezerano yawe aze ijambo ryawe rigera mu mitima yacu mwami agakiza kawe tugatahane kaze muri twebwe pemuweraze muri twebwe Imana ibana natwe Emanueli ngo risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe ubane natwe mwami muri uyu mwaka bagirira ubuntu bakize basange bahindure babe basha babibiremwa bisha bahindukire bakoreshwe nawe baje mu kuboko kwawe baze ku ruzi rw'Imana bahabwa amasezerano ibyavuzwe byose bishike kuri twe mwami tube bariya bose bari mu bugombe bwawe turagusaba kuko bikora uhereye amasaha ukaduhindurira byose tukaja mu bugombe bwawe urakoze kuko byumva kandi ukabikora ni kubw'izina ryawe tusenze amen. Umwami Yesu Kristo abahangaze abemere kandi abagirira imbabazi hanyuma rero hari aho uba ufise ibintu wagendeyemwo vy'ibiheko vy'imiti vy'iki uyu mwaka ntubijabukane mu mwaka mushasha uzoca urondera uburyo ubizana hano babiturire utakabi kugira ngo widegemvye bicare mwegisha turagomba gusengera abandi bantu bafise iyindi mitwaro bahagarare aho bari arabarwaye arabandi bafise ibibazo ico cyose ugomba ku Imana igukorera mu nshiriro z'uyu mwaka uhagarara huri niwe ukizi ivyo si ibyaha ariko birakubujije amahoro uhagarara imbere y'Imana Imana nyakubahwa nayo igutabare tugira ngo dusenge Imana dusabira aba bantu sabe hano Pasteur Sebastien murengukiye ino mubasengera Imana aba bantu bose bafise imitwaro Imana ibahangaza Mana iyo mwijuru turagushimiye kuri aya majambo yose ishengero ryawe rigaburiwe turagushimiye kuri umwami n'umukiza amen turagushimiye ko vyaguhimbaye kuza ngaha muri iyi si
kugira ngo ubane n'abana b'abantu twiyegereze. Turagushima kutahura ingorane zacu. Uri Imana irengeye ibigirwamana, kuko unezeranwa n'abanezerewe ukababarana n'abababaye. Turagushimiye kuri hano muri rino koraniro mu izina rya Yesu Kristo. None rero bana basabyi bawe bamaze guhaguruka, barahagurukanye imitwaro itandukanye, ibibazo bitandukanye, ibibaremereye bitandukanye, indwara zitandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo turasabye kugira ngo wigaragaze muri iri koraniro, ugendagende hano, ububasha bwawe bwururuke, ubohore, utabare mu izina rya Yesu Kristo. Niwe abagirira neza Mana. Kindi gihe bazogushingira inahe bavuga bati muri rya koraniro twarahuye na Yesu Munyanazareti, Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubagirire neza, izina ryawe rishigwe hejuru. Urakoze Mana kuvyumvise kandi ko witeze gukora, kuko barasezeranye ntubesha. Nushigwe hejuru tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umwami Yesu abaho umugisha, umwami abaho umugisha.